iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. nshuti zacu mwabonye butandukana, ikaze kuri radiyo yanyu. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 Kigali na FM 93.3 Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Naho muri Uganda muradukurikira kuri Voice of Muhabura FM 88.9 Kisoro. Mu Burundi Kiliziya Katolika iravuga ko itewe impungenge nuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD na leta bananiwe guhagarika urugomo n'ubwicanyi mu gihugu. Kumva mu gihugu cyacu hakiriho abantu bicwa canke bagenda amazima yongo kubera politike n'ibintu biteye agahinda. Musenyeri Bonaventure Nahimana ni perezida w'inama y'abepiskopi gatolika b'u Burundi, akaba na arikiepiskopi wa Gitega. Abanyarwanda batuye Washington DC no mu nkengero zayo baraye bibutse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Naho abayobozi b'ibihugu by'inshuti za Isirayeli barayisaba kutihorera kuri Iran. Aya makuru turayarambura mu mwanya nyuma yayo hirya no hino ku isi, tugezwaho na Diane Nininazwe. Muri kumwe na Thomas Kamirinda. Imiliyoni 25 z'abanyagihugu ba Sudani bakeneye imfashanyo vyihuta. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryatanze ibiharuro ejo inyuma y'umwaka umwe warurumanye intambara y'impande zibiri za gisirikare zigwanira ubutegetsi muri ico gihugu itanguye. Ibiharuro bishasha vya ONU vyerekana ko iyo ntambara imaze guhitana abarenga 14,000, ikomerekeramwo 33,000, abarenga 8,000,000 barahunga. ONU ibicishije ku munyamabanga wayo Antonio Guterres yagabishije ko intureka ari nkamwe zuramuka zitandukiriye cane El Fashe, umurwa mukuru w'intara ya Darfur yo mu manuko Sudan, yoba yinjiye mu kaga katagira izina. Antonio Guterres yizeza ariko ko hari amahirwe yuko impande zishamiranye zifata inzira y'ibiganiro izotuma intambara ihera. Mu gihe igice c'abanyagihugu ba Sudani ni ukuvuga imiliyoni 25 bakeneye imfashanyo vyihuta, amashirahamwe y'abagira neza n'abadiplomate ejo kuwa mbere bahuriye mu nama i Paris mu Faransa bavana basezeranye ko hagiye kuboneka imiliyaridi 2 n'umuriyoni n'igice zo gufasha abanyagihugu ba Sudani. ONU ubundi yari yifuza ko hoboneka imiliyaridi 2 n'imiliyoni 700 z'amadolari ya Amerika yo gufasha Sudani muri rusangi, hamwe n'umuriyaridi 1 n'imiliyoni 400 zo gufasha impunzi z'ico gihugu. Kuyindi migabane, Israel ihiga ko ibwirizwa kwihora Irani ikayisubiriza mu ndumane ku bitero yayigavye ko kwa gatandatu w'indwi heze. Abategetsi b'igisirikare ca Israel batangaje ko Irani ibwirizwa kwishura vyanke bikunde ikiguzi c'ibisasu vya misile 350 n'ibitero vy'indege nyinshi zitagira abadereva yagavye ku butaka bwayo. Israel yemeza ko vyinshi muri ivyo bitero Irani yabikoze iri ku butaka bwayo ibifashijemo nabo Israel yita Somambike za Iran. Lieutenant General Herzi Halevi atwara igisirikare ca Israel yavuze ko Irani uko biri kose ibwirizwa kubona ingaruka z'ibikorwa vyayo. Uwo mutegetsi ntigeze atomora ingene Israel itegekanya kwihora. Umushikiranganje wo kwivuna abansi muri ico gihugu gusa yashimangiye ko Israel izokwihora ku mwanya mwiza izohitamwo. Israel ivugiye ku mugaragaro ko izokwihora Irani mu gihe Amerika n'ibindi bihugu birimwo ivya Buraya vyari vyayisavye kwifata ikareka ivyo kwihora. Amerika isigura ko kubaho nyene Israel yarashoboye kuburizamwo 99% vy'ibitero yagabwe ko na Irani ari intsinzi ikomeye. Impande zitandukanye zirimo Iraki, Amerika n'umuryango umwe bwa Buraya aha zifise amakenga ko Israel ikaramuka yihoye bizoca bikwega urukurikirane rw'intambara mu karere ivyo bihugu birimwo, gutyo bigahungabanya umutekano w'amakungu. Ibiro vya President wa Amerika White House bitangaza ko ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi biza vyatanguye imishikirano yo kuraba ingene Irani yofatirwa ibindi bihano. Israel ahamukibuka ko yashoboye gukorora misile na drone za Irani yifashijwemo na Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Jordanie na Arabia Saudite. Tukivuga rero ku vyino nkuru, President wa Ukraine Volodymyr Zelensky asaba ibihugu vyo mu burengero gushigikira igihugu ciwe nkuko vyabikoze mu mpera y'indwi heze kuri Israel. Zelensky
Zelensky yagize ati mu kurwanyira Israel Amerika yerekanye ko ubumwe no gushigikirana kuri urwo rugero bishoboka 100%. Mu butumwa yacishije kuri Telegram, President Zelensky yashimiye ibihugu vyaronkeje Ukraine ibindi bikoresho vya gisirikare, ariko acasigura ko kugira ngo Ukraine yivune neza ibitero vy'Uburusiya yemeje ko vyabaye ndanse hakenewe ubumwe nk'ubwo ibihugu vyo mu burengero vyeretse Israel. Zelensky ati hakenewe ishaka rya politike, ubumwe mweretse Israel itari no mwishirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe mu vya gisirikare OTAN birashoboka ko mu bwerekana Ukraine. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu Dmytro Kuleba yunze mu rya President Zelensky nawe agira ati twabonye ko impande zitandukanye zishigikiraniye bifatika hatarusasu rwa misile na rumwe rushobora kurwa aho umwasi yararurungitse. Kuleba yabandanije abwira abafasha Ukraine yuko vyanse ko bayifasha nkuko bafashije Israel botuma batanga ibikoresho vya gisirikare bikenewe ingabo za Ukraine nazo zikigwanako. Ibiganiro bidasanzwe ku vyabimukira hagati ya Amerika na Cuba bitangura uno musi kwa kabiri. Cuba ivuga ko muri ivyo biganiro biza kubera aha Washington DC iza gusaba ishimitse ko Amerika yorosha ibihano yayifatiye ikanahindura ingene ifata abanyagihugu ba Cuba bashika ku butaka bwa Amerika bice mu nzira zinyuranye n'amategeko. Cuba yamye itagashavu kuri Amerika yagiriza ko ibihano yayifatiye vyazingamitse ubutunzi bwayo vyongera vyorohereza abimukira b'ico gihugu bagana Amerika. Mu bihano Amerika yafatiye Cuba hariho ingingo zitomora ko umwimukira wese avuye muri Cuba akaramuka ashitse ku butaka bwayo yoroherezwa. Ubutegetsi bwa Joe Biden butangaza ko ku ruhande bwabwo bwagwijije inzira zishoboka kugira ngo abanyagihugu ba Cuba baza muri Amerika bace mu nzira zemewe n'amategeko. Mu mikenyuro guverinoma ya Amerika yemeza ko yafashe harimo ko ubu abanyagihugu bashobora gusabira za visa ku murwa mukuru wa Cuba Havana no kwihutisha ivyangombwa by'abasanga imiryango yabo muri Amerika. Joanna Tablada de la Torre icegera cujejwe ivyerekeye Amerika mu bushikiranganje bujeje imigenderanire ya Cuba yamara yavuze ko igihe cose Amerika itazoba iravana mu bihano igihugu ciwe ikibazo c'abimukira benshi bashika muri Amerika biciye mu nzira z'ibinywabi kitazova mu nzira. Yagize ati ibihano nivyo bitoba umugambi wo gukorana mu vyabimukira hagati ya Amerika na Cuba. Amerika itangaza ko kuva mu ntango z'ibihumbi 2021 abanyagihugu ba Cuba binjiye ku butaka bwayo biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko ari igice c'umuriyoni. Amerika ikavuga ko mu bituma abanyagihugu ba Cuba bahunga ku bwinshi bakayigana harimo intwaro mbi yaka uburenganzira butandukanye abanyagihugu ikongera igahonyanga agateka kazina muntu. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Abanyarwanda batuye Washington DC no mu nkengero zaho baraye bibutse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Umuhango wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yarahari atuzaniriye inkuru. Abantu babarirwa hagati y'150 na 200 nibo bitabiriye ibikorwa byo kwibuka 30. Ni umuhango wabereye mu ngoro nshinga amategeko ya Amerika, ubimburirwa n'indirimbo zubahiriza ibihugu byombi, u Rwanda na Amerika. Ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bumvikanishije ko agahinda batewe n'ibyabaye mu myaka 30 ishize bisa nk'ibyabaye ejo. Jason Nshimye uhagarariye ibuka hano muri Amerika anenga umuryango mpuzamahanga warebereye, agashima leta y'u Rwanda na FPR yabarokoye. Turashimira rero leta na FPR yaturokoye kuko ngewe mfata kino gihe nkaho ari ubuzima bwa kabiri dufite, kuko abenshi mu barokotse twari twageze ahantu twumva twari twapfuye, twari turi mu cyobo, bamwe bavuye mu mirambo. Mu by'ukuri ubu ni nk'ubuzima bwa kabiri twahawe na RPF. Ntago ari ikintu rero dushaka kuvuga ngo twafata nkaho ari ikintu cyoroshye, kuko iyo hataba RPF tuba twarashizeho, kandi kuko international community yari yamaze kwigendera, bumva nta kintu bari bukore. Uwatanze ubuhamya witwa Imakire Songa yavuganye n'ijwi rya Amerika avuga ko yishimiye ko ubuhamya yatanze bwageze kubu bugenewe cyane cyane abanyamerika barebereye igihe jenoside yakorwaga kandi bari bashoboye kuyihagarika. Byadushimishije cyane nk'abanyarwanda kubona tuza hano, kuko twibuka neza ko mu gihe cya jenoside abanyamerika baradutereranye, banga ko badutabarwa,
rero byadushimishije kuba twaje hano kubibabwira kugira ngo bamenye koko ko jenoside yabaye mu Rwanda, nabo kandi batubere ijwi ryo kujya bagenda bavuga uko byo mu Rwanda byagenze, uko abantu bapfuye, umubare w'abantu bapfuye. Twagiye twensisita cyane ku izina rya jenoside kuko bamwe bararigoreka bakayita andi mazina kugira ngo babone uko bakora negativisme. Rero icyo ngicyo numva message nk'uko twari turimo tubisobanura yahise. Twavuze ko aba survivors ari abantu bagomba ko dufite impamvu twarokotse nubwo tubabaye, ariko impamvu twarokotse ni ukugira ngo tube ijwi ry'abatariho, tubavugire uburyo bapfuye, mbese tubagarurire ubumuntu bwabo bambuwe muri kiriya gihe cya jenoside bicwaga. Jacqueline Murekatete warokotse jenoside amaze kwiyubaka nyuma y'imyaka 30 ishize jenoside yamusize ari imfubyi itagira n'abavandimwe ku myaka 9 yari afite icyo gihe. Kuri ubu ni umunyamategeko utuye muri leta ya New York. Uretse ibyo amategeko akora, yanubatse umuryango, ubu afite abana. Yashinze kandi umuryango ufasha abacitse ku icumu witwa Genocide Survivor Foundation. Yasobanuye uko abacitse ku icumu banyura mu bibazo by'ubuzima babamo nyuma y'imyaka 30 ishize. Iyo twumvise abantu bahakana jenoside yakorewe abatutsi cyangwa bakayivuga uko itari, ko ari it's a source of iyindi pain baba badukozinze, ni ubundi buryo bwo gukomeretsa abaresikapi. Iyo uvuze jenoside ntukoresha izina ryayo cyangwa ukayivuga uko wishakiye, ni ubundi buryo bwo gukomeretsa abaresikapi. So nkaba nakanguriraga abantu bose bari muri audience gutangira gukoresha terminology nyayo ivuga jenoside yakorewe abatutsi, ko ari bumwe mu buryo badufasha nk'abaresikape bari muri process yo kwiyubaka. Murekatete yavuze kandi ko ari ikibazo gikomeye cyane kuba Amerika idakoresha ijambo jenoside yakorewe abatutsi, igakoresha jenoside gusa. Depite Sheila McCormick mu izina rya bagenzi be yavuze ko ubwo aheruka mu Rwanda aribwo yabonye ko ibyabaye bikuye umutima. Ruriya rugendo rwatumye tubona ko ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi ari ibintu biteye ubwoba cyane. Byatumye kandi tumenya akazi gakenewe gukorwa uko kangana kugira ngo dukomeze dutere imbere. Ndatekereza ko ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi ari ugukora kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Mu rwego rw'ububanyi n'amahanga twagize icyo twiyemeza gikomeye ko tuzakomeza gushyigikira ko ibi rwose bitazongera kubaho. Twongeye guteranira hano mu rwego rwo kwibuka imyaka 30 ishize habaye jenoside iteye ubwoba yakorewe abatutsi mu 1994. Ibintu byahinduye amateka atari ku Rwanda gusa ahubwo ku isi hose. Mu bandi bashyitsi bari muri uyu muryango barimo Alice Wayilimunde-Ritu, umujyanama w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU ushinzwe gukumira jenoside. Yavuze ko ubutumwa bwe ari ugushishikariza ko habaho ubutabera. Yavuze kandi ko ari ngombwa kwigisha ibya jenoside ngo kuko ari ibintu bigenda biza buhoro buhoro kugeza bibaye. Yarangije avuga ko muri imyaka 30 ishize bidakwiye na rimwe ko abarokotse bibagirana. Ambasaderi w'u Rwanda hano muri Amerika Mathilde Mukantabana mu ijambo rye risoza yashimiye abitabiriye umuhango barimo abanyamahanga, avuga ko ari iby'agaciro kuba baje kwifatanya nabo, yumvikanisha ko abanyarwanda batakibona ari bonyine nk'uko byari bimeze mu mwaka w'1994. Ijwi ry'Amerika mu Rwanda mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Boneza mu cyahoze ari komine Kayove, ni hamwe mu duce tw'igihugu twazimyemo imiryango myinshi muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Harimbutse nibura imiryango 214. Gloria Tuyishime araduha inkuru irambuye. Umurenge wa Boneza ni agace kuri ubu gatuwe n'abaturage barenga 22,000, kihariwe n'icyaro kigizwe n'udusantere twinshi. Imirimo yihariwe aha ni ubuhinzi n'ubucuruzi buciriritse. Nyuma y'abatuye muri aka gace n'abandi baturage bagiye bava mu bindi bice by'igihugu nyuma ya jenoside, kuko imiryango myinshi yo muri aka gace yazimye mu 1994. Ijwi ry'Amerika yatembereye muri aka gace iganira n'abarokotse ndetse n'abahatuye muri iki gihe. Rurangwa Anselme, umwe muri bane baharokotse, ubu ni umugabo w'imyaka 56, yica umuryango akobokamo wose ndetse n'umugore we n'umwana. Jenoside itangiye ku itariki ya 7 saa 12 za mu gitondo aha kuri centre wabonye yitwa Shusho, niho hakorewe inama. Ubwo ni ukuvuga ngo inama yararangiye no kwica abatutsi bita bitangira, kuko nk'uwo munsi saa 7
umugore wanjye n'umwana bapfuye igitangira uwo munsi, bivuze ngo ni nangaha hapfuye abantu benshi uwo munsi, hapfuye abatutsi benshi. Kuri we gusigara ari Nyakamwe ni ikibazo kitamworoheye. Urabona ni abantu benshi bapfuye, none ugasanga naho wasigaye usigaye ari wenyine. Uko umwaka ugenda uza niko imbaraga zigenda ziba nkeya, utagira umuntu wo kwitaho usibye leta y'ubumwe igerageza kudukurikirana umunsi ku wundi. Ugasanga umuntu aragenda asaza nta muntu wo kumwitaho kuko imiryango yarazimye. Ijwi ry'Amerika kandi yaganiriye na Rurangirwa Eric utuye mu kagari ka Bushaka mu mudugudu wa Gaseke, nawe jenoside yamutwaye benshi kandi nawe yatubwiye ko yahigwaga. Urabona Kinunu ikikijwe n'ikiyaga cya Kivu, hanyuma urabona ishyamba rya Magaba, abantu bagabaga ibitero uretse n'abo twari duturanye ahangaha byaturukaga muri ibyo bice aho twitaga mu Rukiga. Hanyuma kandi urabona ko nta bw'inyagamburiro, dukoreza esanse tugerageza kwirwanaho, bazana imbunda n'amagrenade baradutera, abantu benshi barapfa, bagenda babica mugenda nyine bariyeri naturelle yitwa ikiyaga cya Kivu, babura aho basambira aho bahungira. Uyu Rurangirwa kandi dusangije ko benshi mu baturanyi be bishwe bikabije kuko babuze aho bahungira. Ku rundi ruhande Rurangwa Anselme we mu nzira y'umusaraba ava ko yanyuzemo ahunga, yemeza ko impamvu abatutsi benshi bapfiriye kuri uyu musozi ari uko bahunze banyura mu kiyaga cya Kivu gikikije aka karere ka Rutsiro. Icyo gihe bahungiraga mu tundi turere nka Karongi no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari abavuye ahangaha ko mbere iyo hazaga ibitero shuma mbere y'uko jenoside ibaho, abantu bavaga bagahungira ahitwaga Imabanza, ubwicanyi bwaberagayo. Noneho bagerayo bagasanga hari umutekano, ubwo butero shuma byarangira bakagaruka. Abaha babuze aho bahungira, bagezeyo basanga naho ubwicanyi bwaratangiye bisanzwe, ubwo benshi nibo bagiye bagwa. Hari abageze ku Kibuye hariya Gatwaro, hari n'abapfiriye kuri kiriya kirwa cya Nyamunini. Ijwi ry'Amerika yaganiriye kandi na Butera Yusufu utuye muri aka gace, yiyemera ko yari mu gitero cyishe abantu muri Boneza. Uyu mugabo yadusangije uburyo abatutsi bicwaga ku buryo bw'indengakamere byateye imiryango myinshi kuzima. Abatutsi ntibabonye inzira banyuramo cyangwa ubwihisho, kuko icyo gihe abafataga n'imbwa bagahiga mu bihuru, hari abirirwaga muri ako kazi nijoro igihe cyo guhunga, nabwo ababasha kugenda mbere bataragiye asigaye barayamennye, n'umuntu waba ufite umuzinga mu nzu akajyana umuntu, hari nk'abishwe b'Imurama bagihungishije abantu. Ubwo byari ibintu byari bikomeye. Ibibazo by'ubumwe n'ubwiyunge mu murenge wa Boneza kugeza na n'uyu munsi biragaragara. Ku ikubitiro n'ibibazo byo kuterekana aho imibiri bayishyize. Urugero n'umuvandimwe wa Rurangirwa Eric wabonetse mu minsi mike ishize nyuma y'imyaka 30. Ejo bundi nibwo twabonye umubiri we, kandi ahantu mu Rusisiro hatuye abantu benshi batahigwaga. Tuhamagaza n'inama ngo baduha amakuru, ntawambwiye ngo wenda yishwe nande, kandi twahoraga tuvuga tuti yaguye ahangaha, abantu babitubwira bacitse ku icumu. Ariko biratangaje kubona barahoga bahahinga n'ibice by'umubiri we byinshi ntabwo bihari. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo babonaga barabitwaraga bakabijugunya ahantu. Ibibazo by'izungura nabyo ni ingorabahizi. Ikindi kiriho nyuma haje no kuzaza noneho n'amakimbirane ashingiye ku by'ubutaka kuzungura. Umuntu akaza ati njyewe n'igihe dufitanye isano ya bugufi, undi ati n'igihe dufitanye isano ya bugufi, niyo muryango wazimye. Naho n'abandi basigaye hakazamo amakimbirane ashingiye kuzungura. Dore niyo musoza muri Nyantwari yaraburanya n'umuntu mu bana ba murumuna we kuzungura. Abantu bagombaga kuba bahuje bavinda imwe. Umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yibuka mu karere ka Rutsiro Nyasenga Philippe yemeza ko nubwo hari byinshi byagezweho hakirimo icyo kubishe n'abiciwe, kandi bikaboneka mu baturage bivuga ngo bagombye kuba batanga ayo makuru. Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda igaragaza ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri ku kigero cya 94% guhera mu mwaka wa 2020. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika. Noneho tujye mu Burundi. Kiliziya Gatolika iranegura icyo yita intwari itabereye. Inama y'Abepiskopi yatangaje ejo bundi ku Cyumweru ko ihangayikishijwe n'ihonyorwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu n'umuco wo kudahana. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru. Inkuka y'imisa yo kuri uyu wa Mungu ntiyari isanzwe mu masengero ya Katolika mu gihugu cose. Inama y'Abepiskopi Katolika yarashikirije ijambo ry'ingene igihugu cifashe muri rusangi. Urongoye iyo nama nkuru akaba n'umwungere wa Arkidiocese ya Gitega, Musenyeri Bonaventure Nahimana, yasomye iryo jambo rinini. Yavuze ko Katolika itewe impungenge nuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD na leta ibukomoka ko bananiwe gusangira ubutegetsi nabo batavuga rumwe. Hari abifuza intwaro ishingiye ku mugambwe umwe bifuye ku gatima ko gukumirana. Birakenewe rero
ko hatsimbatazwa intwaro iha ikibanza imigambwe yose harimo n'iyidahuje ivyiyumviro n'uwuri ku butegetsi atakuburagizwa. Ivyo bishikirijwe mu gihe umugambwe SNL uri imbere mu itavuga rumwe na leta uherutse gucikamwo amashami abiri. Uwahora awurongoye Agathon Rwasa yemeza ko ubutegetsi bwabigizemwo uruhara kugira ngo bumwake uwo mugambwe imbere y'amatora yimirije na nyarijya mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka ari we yaronse kibanza ca kabiri. Yamara urunani rw'amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu abona ko abungere ba Ekereziya Katolika barengeje urugero mu mvugo yabo. Kubwa bagenzi we Gerard Hakizimana arongoye ishyamwe Foricone F yabwiye Ijwi rya Amerika ko atacotuma Katolika igira impungenge kuko leta iticaye. Turaza gatakaza mu muntu turemeza ko byukuri atanze kwirasha. Turemeza ko nibavuga ngo bya intolerance politique nivyo hari imigambo usanga ihindagura inzego ariko ugasanga by'ukuri ugiye kuraba abanyamigambo ubwabo bagira uruhara. Turemeza ko by'ukuri leta atakwikira akora kugira abanyagihugu boroherwe bamererwe neza, imigambo yoroherwe kuko turabona mu Burundi umugambo hari sumwe hari imigambo myinshi. Abungere b'idini rya Katolika rifise abakristo barenga ibice 80% vy'abarundi babona ko itotezwa ry'abatavuga rumwe na leta canke undi wese ugira ico aneguye bituma umwizere mu banyagihugu ugabanuka cane. Uko kudahana kwimonogoza niko abanyagihugu bata umwizero bagatangura kugomba kwihanira. Kumva mu gihugu cacu hakiriho abantu bicwa canke bagenda ari imigwi y'abantu arimo twita amakonfli hagati y'abantu ugasanga by'ukuri leta nta ruhara yagize. Igice kiduha umwizero ni uko abantu bakoze ibyo bafatwa bagahanwa. Ku rundi ruhande ariko abegwa n'ico kibazo bahamagarira leta kutica amatwi nyabona ikumviriza akamo kabungere ba Ekleziya maze ingingo ruhasha zigafatwa icuka ca politike n'imibereho y'abanyagihugu vy'esununure. Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe APDR kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Ivyo bavuze ahubwo byari bikwiye kuba gusuzumwa kugira ngo uwo bavuze uyu canke uriya yirabe nk'umucirori. Mbega ivyo bavuze nivyo canke sivyo? Noneho dukwiye guhindura iki ku vyavuzwe. Burya amahoro ari mu mutima cyane cyambere, ariko kandi amahoro ari mu nda, kandi amahoro ari mu mfuko. Urabona nk'ibi bintu by'umutekano uza wumva abantu hirya no hino bavuga ko ari abantu bafashwe bagafatwa kumbura ijoro bitabereye. Uno munsi rero iyo amatara abuze, amazi akabura, ibitoro bikabura, nuvuga ko ari abantu baca baja mu bukene butagira izina kubera iyo mvu. Abungere ba Ekleziya Katolika bakunze gushikiriza amajambo nk'ayo mu gihe hegereje amatora, nkako umugwiseni utegura amatora uherutse gutanguza ibiringo vy'amatora y'abashinga amateka azoba mu mwaka uza w'ibihumbi 2025 hamwe n'ay'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima ico leta ishikiriza kuri iri jambo ry'abasenyeri ba Katolika. Uyo ntaco yashimye kutwishura, n'ubutumwa twamurungikiye kuri telefone ntiyabwishuye. Eka n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nturashima kugira ico ushikirije. Pierre Claver niyo nkuru ku bw'Ijwi rya Amerika. Abayobozi b'ibihugu bitandukanye barasaba Israeli kutihorera kuri Iran. Uwa mbere ni President Joe Biden yabwiye Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu kuri telefone ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazigera na gato yifatanya na Israeli mu mirwano niramuka iteye Iran. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Anthony Blinken n'uw'ingabo Lloyd Austin ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bahamagaye kuri telefone bagenzi babo ba Arabia Saudite, Turukiya, Misiri na Yorodaniya babasaba kugira uruhare mu gucubya intambara irimo itutumba. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko Israeli ikwiye gushyira Iran mu kato aho kwitera. Yasobanuye ko guverinoma ye irimo ikora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bitagera aharindimuka. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres nawe ati iki ni igihe cyo kwifata no gucisha make. Now is the time to defuse and de-escalate. Now is the time for maximum restraint. Minisitiri w'Intebe w'Ubudage Olaf Scholz yasabye Irani kutongera kurasa Israeli, asaba na Israeli kwifata gutera Irani. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Cameron yavuze ko Ubwongereza budashyigikiye na gato ko Israeli irasa Irani.
naho umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga n'umutekano rw'umuryango w'ubumwe bw'uburayi Joseph Borrell ati tugomba gukandagira kuri feri no gusubiza moteri inyuma. Tukiri kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yavuganye na Frank Mwine, impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, ari i Tel Aviv, umurwa mukuru wa Israeli. Aramubaza uko byari byifashe mu baturage igihe Irani igaba ibitero kuri Israeli. Iyo ukurikiranye amakuru nk'uko byari bimeze, wabonaga ko igihugu nka Israeli bavuga ko biteguye, mu makuru yose bavuga bati twiteguye icyaba cyose, tuzakireba ko kizaza, natwe turebe ko twagifata. Muri make bavuga ko biteguye, n'abaturage baho muri rusange ubona biteguye, n'ibintu bisanzwe byo basanzwe bagira ibibazo nk'ibyo ngibyo, ariko uko babyifatamo usanga bose bashyize hamwe kugira ngo barwanye uwo bita umwanzi wabo. Kuvuga ngo bariteguye mu by'ukuri ni imvugo umuntu yatekereza ko yavugwa n'abari mu butegetsi bazi wenda ingano y'icyo gitero cyangwa se uburyo igihugu gifite bwo kwirinda, ariko se mu by'ukuri abaturage basanzwe bari Tel Aviv aho ngaho uri, nubwo atariho ibitero byagabwe, ubo wabonaga bifashe gute? Iyo ubonye abaturage ba hano iki gihugu, abantu bose imyaka bamazemo hafi 48, ni igihugu gihora mu ntambara, ni igihugu gihora cyiteguye intambara, kandi ugasanga abaturage bose iyo babonye usanga biteguye n'intwaro zabo bazifite, haba ni mu kabari, haba muri bisi, haba mu rugendo muri za tere. Usanga mu by'ukuri abaturage muri rusange usanga biteguye, wenda imvugo yaba itandukanye n'abategetsi, ariko usanga mu by'ukuri hari n'abo tubaganiraga bati iki gihugu natwe ni icyacu, aba ntabwo badushaka, tugomba kwitegura buri gihe kudefanda cyangwa kuba twiteguye igitero cyaturuka ahantu hose. Ubu rero ibitero biragabwe, Israel iravuga ko yabashije kubikumira ku rugero rurenga 90% ifashijwemo n'andi mahanga harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu aho ibintu birimo bishyira aho ngaho muri Israel, baravuga ko bagiye kubigenza gute, biteguye iki? Iyo ukurikiranye abategetsi bavuga ko bo biteguye nabo kuzagira icyo bakora, kuko baravuga bati nibo bwa mbere igihugu cyitegura kudutera ku butaka bwacu, nubwo bakoreshaga abantu bita abateroriste cyangwa abantu b'iterabwoba nka ba Hezbollah, Hamas n'abandi, ariko bo muri rusange usanga bavuga bati tubiteguye igihe cyose hari icyo natwe tuzakora. Ariko ugasanga abacuti ba Israeli nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi nka Germany, Ubufaransa, nk'Ubwongereza, urabwira bati byabaye kandi Iran ntacyo yagezeho, none rero mugerageze ko ibi bintu bidatuma birenga imipaka cyangwa bikiyongera. Ayo magambo avugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu by'inshuti za Israel, urabona ko Netanyahu arimo kuyumva ku buryo umuntu yavuga ati nta bindi bitero bizagabwa? Iyo urebye mu by'ukuri Netanyahu nawe afite ikibazo cy'uko afite ibibazo bya politiki hano muri iki gihugu, ngira ngo imyigaragambyo yahoraga ku muhanda hano ahantu hose, n'ejo bundi bagerageje kwigaragambya, ngira ngo ikintu cyatumaga ahubwo bashyira hamwe ni intambara. Burya Abayisiraheli bagize ikibazo nk'iki ngiki usanga bose bashyize hamwe, birabunga bakabashyira hamwe. Ariko Netanyahu nawe burya afite abantu bamunsi igitutu, urabona isi yose n'amahanga, afite ikibazo cyo muri Gaza nk'uko ukibona, ku bantu bamaze gupfa ni benshi. Nkumva kereka Iran yongeye gukora ikindi kintu, ariko n'ubundi Israel izakora bisanzwe iyo nibabona abantu bakenera, nk'uko bagiye bajya muri hahandi za Syria ejo bundi bakatera abantu bitaga abasirikare ba Iran. Kimwe na kimwe ishobora kuzagira igikora gutyo, ariko intambara yeruye hagati ya Iran na Israel mbona Netanyahu atashobora kwishoramo. Dusubire nanone aho twatangiriye ku mwuka uri mu gihugu. Mu by'ukuri urabona ko ibi bitero ntacyo byahungabanyije ku bikorwa bisanzwe aho muri Israel, abaturage ntabwo bafite imirimo irakorwa nk'uko bisanzwe? Nta nubwo twebwe tugeze abantu babatera bibi, nta nubwo bigeze byabaye, ahubwo tuvuze ko ngo muri ababaga Jerusalem niho babonaga ibiriro biri hejuru, bya biro bya fireworks, kandi nabyo ntabwo byize bihungabanya uwo mujyi wa Jerusalem. Ariko hano turabiriho akazi gasanzwe, nabo babonaga amakuru, amaresitora, mu tubari, twarakoraga bisanzwe.
Frank Mwine rero ni impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, yaganiraga na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Frank Mwine ubu ngubu ari Tel Aviv, umurwa mukuru wa Israeli. Nshuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Mugire